urwego rwa polisi rushinzwe iperereza muri Nigeria rwavuze ko rwataye muri yombi bamwe mu badoza amabendera y'Uburusiya yakoreshejwe mu myigaragambyo irwanya guverinoma muri iki cyumweru muri leta zo mu majyaruguru. Amerika yashyikirije Nigeria ikigo cyayo cya gisirikare cya nyuma. Airbase 201 rimwe mu masangano abiri akomeye y'ibikorwa bya Amerika byo kurwanya iterabwoba muri iki gihugu kiri mu karere ka Sahel. Abanyasomaliya magana barimo abayobozi bakuru muri guverinoma bakoze imyigaragambyo mu mahoro mu murwa mukuru Mogadishu bamagana umutwe w'intagondwa za Al-Shabaab nyuma y'igitero cyahitanye abantu 37. Raporo ya FAO iragaragaza ko Sudani ifite ikibazo cy'ibiribwa ku buryo butigeze bubaho. Ivuga ko abantu miliyoni 25 n'ibihumbi 600 bahanganye n'inzara ikabije, abandi bashobora kugira ibibazo bikomeye byo kwihaza mu biribwa. Muri Kenya ho bamwe mu bahinzi b'Amasayi bagiye mu bworozi bw'amafi kugira ngo babone amaramuko nyuma y'uko ihindagurika ry'ikirere ribamazeho amatungo. Inka miliyoni 2 n'ibihumbi 600 zahitanywe n'amapfa hagati y'umwaka 2020 n'ukwezi kwa gatatu 2023.